Ndabaramukije banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho muri migwi Kirundi bashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda, imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakura amatohoza. Ndabaye kaze rero mu makuru tugira tubashikiriza mw'iri joro, na amakuru abigiriwe avugwa mu mihingo itandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mugateka kazina muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu micungararo y'igihugu cyacu c'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi ndabahe kaze mudukurikira muri mu bihugu bibanyi ndetse n'abadukurikira bari mu makungu ya kure. Mwese ndabahe kaze mu makuru tugira tubashikirize mw'iri joro. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu mugambwe seneri inyankamugayo, abanywanyi b'uyu mugambwe basubiye kunezerwa n'inkuru nziza bumvishe yuko basuye guhabwa uwari asanzwe urongoye uyu mugambwe ariwe Honorable Agathon Rwasa, akaba rero yasuye kuramutswa uyu mugambwe seneri. Amakuru duhawe n'amasoko yacu mw'iri joro nuko umugambwe seneri wahora uramutswa Honorable Agathon Rwasa yasubiye kuwuhabwa nyuma yuko wambuwe Girikishaka Nestor, kuko ngo we yoba ngafise byinshi ariko aragirizwa n'umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Byaramye birumvikanwa mu majambo mu bimenyesha makuru bitandukanye. Mu myaka yaheze wari umunyamabanga wari wasanzwe aramutswa umugambwe seneri Honorable Agathon Rwasa yarawambuwe n'umugambwe uri ku butegetsi, ndetse binavuga ko byaba byari byagizwemwo uruhara n'uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ngo batashaka ko umugambwe seneri ubandanya uramutswa Honorable Agathon Rwasa. Byaciye rero bikorwa, acarawamburwa ndetse uca uhabwa Girikishaka Nestor ariwe yaramutswaga uwo mugambwe. Ibi twaramye turabashikiriza mu makuru atandukanye. Ejo bundi ubwo hatanguzwaga itesi ibirori byo kugurura imyiyamamazo y'amatora yimirije muri uyu mwaka mu kwezi kwa Ruheshi 2025, mwarumvishe imigabo n'imigambi ndetse n'imigambi vy'uyu umugabo nyene Nestor Girikishaka, aho yatanguye kwagiriza umugambwe uri ku butegetsi ngo ko woba uriko ngo uradodoberiza umugambwe CNL udashaka ko wiyamamaza ndetse ngo ube wabona n'abanywanyi. Ibi rero vyatumye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uca ubona ko uyu Nestor Girikishaka ngo atashobora kurongora uyu mugambwe, niko guca usubizwa Honorable Agathon Rwasa yarasanzwe awuramutsa. Inkuru nziza rero, amakuru ashemeye, amakuru y'umunezero ku banywanyi b'umugambwe CNL na cane cane abagumyabanga na cane cane abakunzi ba Honorable Agathon Rwasa. Kuri ubu niteka n'umunezero kuri abo banywanyi, kuko Honorable Agathon Rwasa mw'iri joro asohoye itangazo amenyesha ko yasubiye guhabwa umugambwe CNL, akaba rero kuri ubu ngubu ari we agiye kubandanya mu kibanza cyo kurongora uyu mugambwe CNL, ari wonyene wahora uramutswa uyu Nestor Girikishaka, nkuko yari ari wenyene yari yahawe nkuko twamye turabibashikiriza. Naho urunani Burundi bwa bose buhejeje kwiyamamaza kuri uyu munsi nyene kwigenekerezo rya 19 Rusama uyu mwaka wa 2025 muri zone Kinama i Bujumbura. Abantu baje kumviriza imigambi y'urunani Burundi bwa bose, harimwo abashitsi biteka batwaye igihugu mu bihe bitoroshe, harimo Perezida Sylvestre Ntibantunganya ndetse na Honorable Leonce Ngendakumana bari bitavye ako kamo. Bashikirije ijambo nkoramutima kandi bagirije ubutegetsi bwa CNDD-FDD ko bwahemukiye igihugu na Ndadaye Melchior, kuko bavuga ko CNDD-FDD igishika ku butegetsi 2005 yemereye gushira mu ngiro imigambi 45 Ndadaye Melchior yasize, ariko imyaka 20 iraheze CNDD-FDD itwara nta numwe muri iyo migambi
washize mu ngiro. Patrick Nkurunziza arongoye urunani Burundi bwa bose yashikirije imigambi y'urunani. Uwa mbere harimo kwaka ubutegetsi CNDD-FDD gushiraho ibwirizwa riha ububasha inama nshingamateka gukuraho umukuru w'igihugu yahemukiye igihugu, kunywanisha abarundi ndetse no gusubiza hamwe, hariho ndetse no guhungura impunzi zose n'abanyapolitike bari bahanze y'igihugu, kurekura imfungwa zose za politike n'abapfungiwe ubusa ndetse n'abagiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'uwari perezida Petero Nkurunziza. Harimo gufata abanyuruje amatungo ya leta, hakaza ndetse no gusubiza Agathon Rwasa umugambwe wiwe wa CNL ndetse na FNL ngo akazokwitiramwo uwo ashaka, gusubiza umugambwe MCD usubire gukora kuko ngo wafuswe bidaciye mu mategeko, gusubiza radio RPA usubire gusamirana mu gihugu, gusubiza societe civile n'abayirongoye basubire ngo gukora mu gihugu, kugabanya amatagisi ndetse n'amakori, kurekura abikorera utwabo n'abadandaji bakora bidegembya, akaza ndetse no guha abarimyi ibyankenerwa harimo umwimbu ugwire, ndetse no guteza imbere igisata c'uburimyi, gufata mu mugongo amashirahamwe y'abanyagihugu bato bato biteza imbere, kurozwa uburaro bwiza ku banyeshure ba kaminuza ndetse n'amarise interne. Harimo gufata umugongo amashure y'imyuga ndetse no kwigisha abana gukunda igihugu, kongera agashahara abakozi ba leta, abarimu, abaganga, abacamanza ndetse no korohereza no kuronsa abanyagihugu ibyankenerwa byari bibuze, igitoro, isukari n'ibindi. Gusoza yabwiye kandi abanywanyi b'urunani Burundi bwa bose ndetse n'abandi bose barushe iyi ntwaro y'igikenye ngo gutora urunani Burundi bwa bose. Naho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano buranegura amakosa amaze kwibonekeza mu kiringo imyiyamamazo imaze iriko iraba, ariko ubwo bushikiranganji buranashima intambwe ngo ico gikorwa kigeze ko, aho ngo kiriko kigenda neza. Ibi rero bikaba byashikirijwe na Martin Teretse aramutswa ubwo bushikiranganji hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 Rusamu uyu mwaka mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Amwe mu makosa amaze kwibonekeza n'akagwi k'abantu ngo kahungabanije abanywanyi b'umugambwe CNL, aho ngo batanu muri bo bakomeretse ikizina mu ntara ya Bubanza, abashwaniye ibibanza byo kwiyamamarizamwo muri Isare ndetse na Gihanga, abatabuye amakarata y'amatora muri Bukirasazi, Igitega, mu Kivoga ndetse mu Rutana n'Imuyinga mu ntara ya Cibitoke. Ubushikiranganji rero ndetse burihanganisha abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ariwo CNDD-FDD bagize isanganya bari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu ntara ya Muyinga, aho babiri baciye bahasiga ubuzima. Martin Teretse amenyesha kandi ko amategeko abandanya akora no mu gihe c'amatora, aho abiyamamaza basabwa kuvuga imigambi bazoshobora gushira mu ngiro, nuko uyu aramutswa ico gisata abishikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe, amakuru yacu yasozereye ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagiza ko mu gatondo mubandanye mugira ijoro ryiza, Imana ibarinde.